Sari bakunzi ba Burundi Kingdom TV nizere ko meze neza jemeze neza. Of course today ni ibintu bishasha, ntabwo ndi muri bureau, ntabwo ndi muri office canke ngo mvumbure canke ndondere undi muntu akora ibindi bintu biteye imbere ngo batagase sana me. Burundi Kingdom TV hari kubganyu, hari kugira ngo igendere abene gihugu bose aho bari hose. Ndabasaba ngo subscribe, like, share ndetse na comment mugihe uri mushasha utari mushasha, ni commentaire, j'aime ndetse na partage. Mwabibonye turi kuruzigwa bwo mukanyosha nyene kwa musanzwe muhazi nako murakamenya. So ndi kumwe n'aba bro babiri basanzwe bikorera ibyabo ngaha, reka ndabahe babi present babibwire. Man umeze neza? Meze fresh. Urakomeye? Amakuru yawe? Fresh. Shaka kuvuga akazina kawe? Nitwa Gozira. Mbanye hafi nyene yanye no mugisyo. Niga abavyeyi babaguhaye? Gozira nyene Gozira. Komenga Gozira nyene bise. Igikoko gikazi. Oya ni. Okay, Gozira. We nawe? Mpambanye. Mpambanye. Niga abavyeyi baguhaye? Mpambanye bisiguye umuntu akora. Akora. Abankunda gukora. Musa usanzwe urangaha mu gisyo cyane? Je mba ngaha mu gisyo niho navukiye, tumaze imyaka myinshi muri ibi bintu hari byo twikoreye. Kandi mu bisanzwe bimaze kubimenyera biragarise sakazi uvuga ati nikagwa amahera. Ni keza vraiment n'abandi bagakura kabambika kabagaburiya. Aneho niyo twigwa misi yose twagira twabishimiye kuba mwaje kutwumviza mukamenya kuno tukora ngaha. Urakoze gushima. Uravuze ngo akazi mukora karagayitse iki niki, nk'umuntu abonye ngaha donc abonye kuri Burundi Kingdom TV mukora akazi nyabakineza na neza. Kawaida akazi ngaha dukora hariho gutwara abahungu abakobwa, gusa hari abafise imitima myiza kubonye nyene adashobora kukwimana bibiri ca igihumbi, kandi abo bantu barahari si bose bameze nabi. Niyo mpamvu navuga ati aka kazi sinogaheba kuko karafise ico kamfasha. Gozira we nawe niko ubibona? Niko ndabibona aka kazi karadufasha ngaha tudakora nk'ibi kandi tusanga turi nk'ababire. Donc mutaza gutangura ngaha kuko so mwavukiye mwahaje mukuze mwakora iki byagenze kutogira ngo muze ukorera aha hantu? Twararavye kuza turavyongera abantu mu site tubona ni ibintu by'uburofa by'ubuhuni, twahisemo kuza ngaha kujabura abantu. We nawe wakora iki? Cyo kweri nirirwa mu site njya akantu bitwa kamogo kweri. Akamogo? Biko birata akamogo n'agakimari? Kamogo n'akantu bitwa mu Kinyarwanda agatabi. Agatabi? No, donc umaze kuza ngaha iby'agatabi warahebye cyangwa cyafata polepole? Abwo kwera ngaha bisaba nyene umutima wo kwizera sana, hari abahakore batanywa agatabi bose byarabananiye. Lazima unywa agatabi hari izindi nguvu yumva mukabandanya ukora. Donc avaye kutera umuntu umanza ugafata mukamuterura? Manza gufata ku kamogo nye. None nk'amahera muronka muyakoresha iki? Nubwo atari make cyane mugabo urabona nicangwe kirarenze. Shi mugabo hariyo uronka ugakoresha ukaguramo nk'uduhuzu turato, cyangwa nawe uri umwana w'umutima ukagura pere mukanyonga nk'imodoka ngaha. Ku munsi wifata neza urashaka kuronka nk'ibihumbi 8 ku munsi wanafunguye. Gozira ni dide karavuga ni wimire kweli? Anye bisaba ubucapa ari gihe uza ngaha ukabura ugaca nk'amajana 7 ugataha. Nko muri famille bazi ko mukora iki neza na neza? Bazi ngaha nyine ko dukora akazi ko kujabura no kuropora imiseni. Muratanga rasiyo muhira cyane? Turabafasha nyene polepole. None nk'amahera mwamurose ngaha ntushaka kujana nko mu bakobwa n'ibindi? Wapi nta bakobwa tuyatwaramo, gusa nyene kutayatwara mu bakobwa biva kuri wewe. Nka jewe hana ngaha ko mfise agatelefone, umuntu atwara amahera mu bakobwa biragoye kugira agendane telefone. Gozira katafise yajana mu bakobwa? Je telefone iri muhira ndayifise. None nk'ubu umufise imyaka ingahe? Nka ufise imyaka ingahe? Je mfise imyaka 22.
Jenny Venture ntiyaragira aho imvura kurongora oya siyo unye jezi ntiharagira yaho ndongora oya nko kuresha gutongoza birakorohera cyane ntibikorohera bivaye n'akazi canke uvuye ngaha nyine urigira neza ukambara ya force n'ibindi hama ukagenda gutagaza ndagenda gutagata ndi umwe canke n'abagenzi je nawe usangana ndi kumwe n'umukobwa imba ndi kumwe n'aba bagenzi nk'iswingi yawe ni iki imogo akantu ka serious sana imogo nk'iyo ugiye gufata imogo nyene nyimba ari imogo bawe yumva gute neza uwo mwanya uwo mwanya mba ndiyumva nyene ko iboga atamune oje imbere bari karanyigiye naca nkubitira hariya kwambanye we bawe yumva gute je kuri yo nankoye imogo ndiyumva ko ndi umusore w'iswaga kandi ukurabira abana ivyo vraiment iyo nayinkoye arigiye nikundira gukora sana nubwo mbya ati ngo ngende kuvyonga utuntu tumuntu ndakubona nk'umwasi kuri jewe kandi biramfasha cyane kuba ndayinywa ego si bose bayinywa akaba bakora ibibi mugabo twebwe turayinywa mugaka badukoresha ingufu zacu mwavuze ngo mwaje ngaha mu kureka kuvyonga ibintu byande mu isite nibihe bintu mwavyonga ubwa mbere na mbere mutaraza gukora ngaha je uravye kweri nari umubire nta wandusha kwiruka je naratirwa n'icuma FC6 pack none ubona ubugeze kuko cubibona bana teori ivyuma vyinshi wo munsi nariba abantu bakigwa bavuze ati urya mungu kweri yirirwa atagase amkura y'amahera bacha baravuga ati ahubwo tuzomurana kura amahera baramenya ko navyonga mugaha hari ikintu campinduye muri jewe campinduye sikindi nakamogo kubera nariba umutima nkwa kamugura ati hinduka mugara agakobwa nene narakunze kaba musi cyaho naba nakomvuza izina mugara nako ndababwira rero nkabona amakrize menshi yawo wako kademu sino haguma cyamvuga ati kanikorokere nk'umusirikare mu mazi nikorere ndazi sinzobura yo kuba ndaryama ndose uburyo nzomutwara narose uburyo naho Imana irambona mugabo nkakoroka ngaha njya kamogo nkabona ati nkuma nkora ndabikunda sana harajya reno wa mutima uyonga gutora akantu k'umuntu ndaryohe mugabo mu kuryoherwa nkavuga ati nta ndenganye no mu barabara ntacyo nikeka nta muntu yongirira nabi mugabo ujya mbere nk'ikiri umusuma navuga ati bamfashe konye ko navuga kwe koza wewe na twese aha twara ababire twace ngaha turi ababire twace ngaha ugedoye b'ububire umutekano waramaze nko gukora mu isite kugira icamamare kandi ari kazi je nko mu site aho umubire mbonye isafuriya y'abarana nta n'umwe atanze mu site mugubu nahindutse ubu isafuriya ibaye niyo irimwo ibiharage urareka bigasha irarengana nkagenda ubu byose nabihevye ubu gusa ndipambanira ngaha nkarondera itaba nyene mu kujabura shaka mumbwire ubwa mbere na mbere mutarahinduka ngo muze gukora ngaha umwe mwambwire nk'akantu kwa karamubaye ko mu buzima kavuga ati je vraiment ibyo kwibanda bihevye yo akantu ka cyari umunsi umwe bigeze kuwufata nyene ndivye akazigo mu site ndakariye baranyiruka ko ndinjiye candagaruka ngarutse nyene umutima uciranza muca ndagaterwa ndagenda ngiye ababrata baranyiruka ko bafashe barampabura camvuga ati kumububire naha no kukwica barakwica twaciye duhitamo gukoroka muri aya mazi nk'abasirikare gupambana upambaniwe nawe nakaye kantu barakozwe kavuga ati vraiment bana kubari je kweri kamusanzwe site mvuka ni muri Musama kandi je nakuriye muri Musama akantu nakora nyene mu site kaba katuma bankunda naramuhunga akunda sport cyane nta mukobwa yashobora kumbona areke kumvugisha niho kantu musi nayo narakoze kweri kira mwana wese mu site iwacu nije camamare cyo mu site nije natwika uwo mwaka niwe yagiri yatwika niho bari bazi kubera pambanye yararyubatse izina kubera niboreka kuri muhera kabasifa kubera yararikoreye
jaho mu bintu vyiza canke bibi byose mugabo yarakunda abapeti sana kubera niboreka kumwemera mpambanye numva asa amateka yabo mabi na meza afise n'abafana atari abasitari urumva ni hatari igigonga reka twivire mu buzima musanzwe mwirirwa mwubwa everyday murakunda umuziki cyane mwamwumviza umuziki cyane umuziki turawukunda cyane umusitari cyenda akunda Satubi wewe je umusitari wa mbere nkunda ni Fizo afi na bro wizanye je mu bisanzwe nyene n'isatse nyene mu bisanzwe kubera niwo mutoto tawe no mu Kanyosha tuzi twemera kandi niwo iwabo n'umuziki turabizi uwo biharira nawe aje ashaka je no ku rubuga baca bamuhinyuza byumvikana hagira hasha umufana wa Fizo umufana wa Satubi no akamufana wa Satubi bigenda gutuvuka mu Kanyosha mu umufana wa Fizo je kuba mvuka mu Kanyosha kuri Satubi yaraciye muri ubu buzima bw'iwacu akiri umushomeri siyo mpamvu turahurira mu station akenshi akatwirengagiza tukamusabana ari umunsi twahurira muri studio hajya muri Musama ndamucoresha yambwiye uko ngwe dogo ngo twarabikoreye nawe uzogenda ubikorere none guha umuntu ukacumu agusavye na 5 sabas kwacumubwiye uko nico cyatumye ntaza ndamufana gusa je nifanira Fizo mu bisanzwe kuri Fizo wene twarigeze guhura aragira agatima ko kumpaye nico reka ikwereka umusitare ashoboye none yaguhangaye Fizo yamaye 40 duhuriye mu Kinindo mu ico gembere nari nkikiri umupeti ukuntu mugabo Satubi yaba mu Kanyosha kwa nyina we ataravuma sana none tumuzi akiroporera hariya mu Kamesa yaropore ajya mu Busoro none aho ibyo byose bivuze ko yasohoka gucorera pana nivyo ujya mpeta aragara sana affected nubwo atari umupeti turabona ko aturushije byinshi ageze ku level yo hejuru mugabo nkiyo nimvugo yiganja nyene ndazi apana imvugo yiganja ujya Satubi nubwo ageze ku level ndende ntazorenga Fizo kuko Fizo yaramutanze muri game kerekana here umwana wa Satubi nawe yivugiye Satubi ndamufana gose yaciye nko oya jene yacore gusa yaciye nko mu buzima ndaciyemo yarateruye igaro n'inkiyo ndaterura yararopora oya ico gihe n'abakobwa yaterura yarakazi ko kuropora konyene okay sawa umuntu wese avuze ngo numufana wa Fizo undi wa Satubi donc murafise indirimbo ya buri muntu wese mukunda denshakanye ede tuve kuri Satubi na Fizo shaka mu ndirimbe nyimbu ugira rap canke ukaririmba bisanzwe gusa nshaka umuntu mufutana hagati yanyu abantu baza kwacira urubanza kigenda rubacira gozirana utangura musaza ndageze ku isi dawe na mama ngeze mu bigero sanga isi iragoye sanga mama we ni mumye dawe nawe ni kimuga ndifuza kwiga ngomere nk'abandi bikanka kuko ataburyo fise abana babakire bakanera ivyatsi sindobaje inyuma ndobatera ingwara mana yanje ivuka ryanje je yarisanganya kwiko jewe birandengera yo Satubi arashoboye nakubali iyi ni indirimbo yiwe yitwa gute indirimbo yiwe yitwa gute indirimbo yiyo ivuka ryanje sawa iyo ni ya zamani nkiri umupetiteri nkiri ruguru urumva nta manuka mina naramanutse urumva shaka umbwire gashasha gahitinze gashasha gahitinze kiyo shasha bye biruzu ririmba ya mutwe dushasha twe duhari uje freestyle y'akantu gatubemeze
gashasha kiye na bishasha natangura gufata ku mutwe indi yake indi yake oya Wewe zira mambira kino sister ni fresh yako fresh lakini mambie uyu wanje gashasha kafi zo Jennifer niranzi ayaga karimbo yaheruka gusura muri no minsi nyene kavuga ati urira ndaguha umudodo twese twirire mdodo yo nawe wirire mdodo allo baby Olo, baby. Well, give me this, well, give me that. Nikwa nyene ntakundi ibintu byo kuguma nkurikira abastari. Uyu give me this cyangwa. Nkunda kwari keshi ndaha kubera ibintu byo kuguma ndi ku kazi. Hari Fab Love, hari B-Face. Ya nabahape dufite bakomeye cyane. Shaka uri umufana wandi? Dabo. Je kwera umuntu ufana Fizo kwera. Niwe fan. Fab Love na B-Face. Je fan na Fab Love. ni Fab Love kirikota shaka mugindira bimwe Fab Love muhuriye haba muduhe mutwakiriza umuriro Ambie master Suire mu mpinge nzo kwama nitwa master mu Burundi nije master Afrika yose nije master ndazi uwo mutinya munyitwa nyakuba muracyari ubwana karifie muracyari abana tulpot muracyari abana Fab Love irakaze Fab Love no wambere kuri ngo Fab Love rero duhakanga ya wavuze ngo ndiko ndamuha umugongo by the way wavuze ngo uri umufana wa Fab Love abajama barenze indirimbo ya master but ntabwo bayirangije wewe nshaka ubashishure neza kubisanzwe jewe semenyereye ibintu byo kuririmba kubera afise ijwi ridasoka neza imbere yo kuzanga n'ahandi hantu waciye ahandi hantu naciye wapi kweri uri kurabiraba n'amaso yawe urabibona akanyene no kubera gasigura kubera umuntu wese arafise style yiwe yambara urabizi nawe urashobora gusanga ariyo stimu yiwanje kubera nkunda kukambara uku nico bibaza ngo nibindi sawa okay birumvikana reka tugaruke ku bijyanye n'akazi kanyu ni ikihe mwosaba nk'inzego za leta cyangwa buri muntu wese washoboye kubafasha kugira ngo agice afashije go zero leta nicyo twayisaba dukorora nyine ibiciye ivyifungurwa turonka amagara meza cyane turonke n'ingufu nk'ubavuze ngo wake iki kiraro bacubake neza bashireho kigaba cako mwe mu byakirago boba badufashe kunda ko taraheza amana nugiye mpambanyi agiye gukora akazi umva ati wabafashe mu nda niko mpambanyi ahajeje avuga nawe nuko ubibona ubasigaye akazi kamwe konye ko kuropora basizeho ikirara hama kujyanye na mbehe jya wakita gute kajya akantu mufata kajya akantu akamogo mufata nta gahunda yo kubi yo guheba muba mufise cyane gahunda yo kubiheba nyine irahari gusa n'ahandi nyine usanga ngo ngire inyota yaryo gusa nabyo byoshoboka nkarihe ibintu byose bifite ingaruka mbi nubwo yajya usanga bifite ingaruka mbi ari ingaruka nziza gusa icyo nabaha ntacoco ni uko mwobiheba hama mugakoresha ingufu zanyu and then imiryango yanyu byente mukazogira imiryango yanyu ngo zira wakoze kubana naco tuzoza umwaka mushasha mwiza hamwe na noheli nziza bya twese kandi ugabanya ibintu bimwe shama ego ubundi wari boga pesa mupambanyi
reka turangize musaza. Achana sister na hizi noti sasa we naye Reka turabana hano musi yonyene. oya umunsi nturahera tora kwiye side bare wamengo Mpambanye reka duheze mpambanye reka duheze. Wakoze kubana nacu, wakoze kwemera gukorera kuri Burundi Kingdom TV, twizere ko no hanyuma bizogenda neza. hanyuma muzore mucanga hamwe tubazo hariho vyinshi twoganira bijejwe n'igihugu cacu c'u Burundi tubayemwo n'ukuntu tuzotera imbere. Si ibi vyonyene bizoduteza imbere, haba hariho n'ibindi biduteza imbere, gusa nyene icesi zacu ntiziraza. Nka J2020 nzoba navuye ngaha kuri aka kazi, nzoba mfise amahera menshi kurusha naho baririmvye wumva, gusa nyene icesi yanje sinyabaye yo kuririmba, icesi yanje yabaye yo kuja mu bihugu vya Europe. Amen. Dufate nk'ubu ndagize president ubu nyene ni kihe kintu wokora? Icesi no ibintu vya protisiye sinshira mu mutwe wanje, vya protisiye sishira mu mutwe kubera politike ntibijanye n'umuntu atize, bijanye n'umuntu yize. Ntabwo biciye muri politike cyangwa kiniki. Bavuze ati mpambanyi wabe perezida ntivyobaho kubera bibaramutse bibayeho zoba ari nk'indoto. Sawa, wakoze musaza. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV, byagenze neza cyane. No musinaye kumwe n'abaniga ni hatari gusa byagenze neza. Mwakoze cyane kwa mwaravye emission yanyu. But undi munsi ndibaza hama umwaka mutasha mwiza, yani abantu uzuba w'amata n'ubuki. Ayifuza kuja hanze muze mugende, ayifuza kugira ibindi bintu namwe bize bimere neza.